Bakunzi b'imbonesha kure y'igihugu ndabaramukije kaze mu kiganiro Turinoganze cyo kuri wa mbere igenekerezo rya 29 Nyakanga umwaka w'2025. Ikiganiro cuno munsi tugaruka ku ijambo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije abenegihugu n'indongozi mu birori byo gushikiriza icese Musitanteri mushasha wa komine ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura. Umukuru w'igihugu akaba yahamagariye abenegihugu gukora cyane haranabasigurira ingene botegura kazoza keza batibagiye aho bavuye. Kugira ubone kazoza kawe banzurabe umushinge wawe urakwiye kugira ubone bukwiye watagwe kubaka ryari. Hariho abarundi bakunda kuvuga ndetse n'abanyamahanga ngo turakenye Burundi burakenye. None iyo ubonye kukenye ucukora iki? Widodombera ubukene cyane murahangana muteza guhangana n'ubukene. Ibi tubuze nibyo turiko turarondera. Twese rero tubamagiriranire. Umwigisha arakeneye muganga arakeneye umurimyi arakeneye n'umwigisha. Umurimyi arakeneye muganga agakeneye n'umwigisha. Umurimyi arakeneye umwubatsi arakeneye mwigisha. Nta numwe adafise ico ashobora gufasha uwundi. Ujya mutaye twatanguje mu 2005 ukabuvya ibintu dufise no munsi. Ibintu dufise no munsi bitwereye mutahe mu myaka 10 tuzoba tumeze gute? Abantu bakunda rero kwidondomba bagaya aho bageze. Sha tugeze kuri. Murazi kwashi twari tugwaye mu 2005 na 6. Ndibuka inzara yo mu 2007. None ubu ni murabe aho tugeze. Nicanye tubara duca turemeshanya twigishanya urugendo rurabandanya. Umukuru w'igihugu yaribukije abenegihugu ko amahoro ari umushinge w'iterambere ngo ivyazingamitse Burundi nuko abarundi biciyemo imigwi y'amoko ntibaba bacitwa abarundi. Abarundi twese turamukanya amahoro, twipfurizanya amahoro. Abajeje intwaro iminsi yose bariko barabarakira abashitsi bavuga bati muje mu ntara cyanye ku mutumba utekanye ufise amahoro. Ibi bitwereka yuko amahoro nico kintu ca mbere twari twarabuze. Uno munsi rero kubera dufise amahoro turayigina tukayipfurizanya kandi tukumva yuko tutakwiye gusubira kuyahomba. Nitwaba uno munsi turi igihugu kidateye imbere turabaho twahombeye. Ajya amahoro niyo yatumye duhomba ajya twari twarabuze. Amagume izi njyane twari dufise nizo zatumye tudatera imbere kuko Imana yari yaduhaye ibikwiye byose. Nimwiyumviraho haje shetani ikatwibagiza igihugu cy'u Burundi. Mugaho tuboneye ko turabarundi twace rutangura gukora twubaka. Reka nubu hariho abataramenya ko arabarundi. Hariho abo mpora numva muri bwa buhinga ngurukana bumenyi bavugira iyo mu makungu uri kurabumviriza asabarundi. Kuko nta murundi w'umutima yoshobora kuvuma igihugu ciwe. Mu kintu kizira kikaziririzwa ntuze wigere uhemuka ku gihugu cawe. Kuko uzopfa abana bawe abuzukuru bawe bazosigara muri ca gihugu. Mu bintu vyatumye rudatera imbere vyari ibintu byo kwanka ku Murundi tukabaho tunabatutsi n'abatwa. Reka ndabaza ikibazo. Mbega abo bitwa batutsi barahonye mu Burundi none munsi bariho. Abo bitwa bahutu barahonye mu Burundi n'ubu bariho. Abo bitwa batwa barahonye mu Burundi n'ubu bariho. None ko hari abahutu n'abatutsi n'abatwa ko tutariko turaryana. Igituma tutajyana nuko twatahuye ko twese turabavukanyi. Muri izo nyigisho umukuru w'igihugu yahamagariye abenegihugu bo muri komine Cibitoke gukora cyane bahingura isi ngo kuko ibanga ryo gutunga ari ugukora ngo nta muntu yaremewe kuja guseka. Nagandabwire rero ingene bimeze shetani
iza kukosha kugira ubikinebwe ntuteke umutwe ngo uhingure ivy'Imana yakuremeye kugira uzugume widodomba hanyuma uvavanure n'Imana kuko ucuvuga ngo Imana yarampevye ngo ikunda bariya ngo jewe yarampevye muca muvavanura nayo. Rero Imana igihe yaremye isi iriko irarema ibintu byose yari kwirondera wewe ko ari we uzoza bikagutunga. Imana yararemye amahera. Haramwe mwarasomye ngo ku munsi ugira ngo Imana ngukirema inoti. Haramwumvise ngo ku munsi ugira uyu ngo Imana ikirema inzu. Ngo ku munsi ugira uyu ngo Imana ikirema impuzu. Ngo ku munsi ugira uyu ngo Imana yaremye imodoka. Haramwigeze muvyumva. None vyavuye mutangure mu bimenye. Imana yashizeho ubutare kugira ubuhingure. Ishirahira ivu ryiza rimera kugira ngo urime isi iziguhe ivyo kurya. Ibanga ry'ubuntu no gukora nico twakorewe. Umuntu ntiyakozwe ngo aje gusega. Muze murasoma ijambo ry'Imana burya hari utuntu twishi basha. Imana ntiyakuremye guje gusega. Handitswe ngo guhabwa bisumbwa no gutanga. Aho nyene muri commune Cibitoke mu ntara ya Bujumbura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasabye indongozi kuba akarorero hanyuma bashire abenegihugu ku kivi batera imbere no mu mashengero baje ku rugamba rw'iterambere hanyuma babaserukire kandi batorere umuti bibazo bafise. Indongozi zejeje kwigisha kibindi ko nigisha n'akarorero niko mpamuzitaneri zunguruka mu mazone yose wigisha tubona amazone yose ateye imbere abantu bari ku kivi. Rero abakozi b'Imana igisha bajya abantu bari mu mashengero iwanyu. Paruwase nibe isoko ry'iterambere ajya amakorare ijya mihari nimwigira amakoperative hanyuma mubigishe gukora. Gamba bari rugumye twagize urunani twese turaronka amahoro. Mbwira ingene ubwo bukene bwo tunesha butazi no kuvuga. Komo kirundi tuvuga bakatavuga ntigahenda kavuga. Iciza c'ibitiro twatunganya bishashi zikomine mwabonye nini nukugira ngo indongozi zikore zibaze tugira imigambi ya komine iboneka. Ikigira kabiri abenegihugu dushaka kuborohereza. Ndongozi muri ngaha mubimenye dushaka ko atamwene igihugu azosubira guta ikivi ariko arazembagira. Nico twagize amazone mato mato. Yasabye kandi indongozi gushikana abenegihugu ku mbona kazoza y'igihugu mu miryango hategurwe imbona kazoza kugira ngo imiryango itere imbere n'igihugu muri rusangi. Dutegeza kwa dufise indongozi zitungira ubumwe. Indongozi nizo zituma igihugu gipfapfana cyangwa gitera imbere. Ahatari uburongozi nyabwo nta terambere yigira ribaho. Kuko indongozi ijejwe kwerekana inzira dufata n'ibikorwa dutegeza gukora kugira dutere imbere. Nico gituma ku rwego rw'igihugu twaricaye turaraba inzira irora ku Burundi buteye imbere. Turayibona iyo ariyo. Duhejeje kuyibona duca turayishikiriza mwese abarundi ngo dufate iyo nzira. No kuvuga umwe wese muri mwebwe niyumvira ati mu mwaka wa 2040 nzoba meze gute. Ntegerezwa kuba nifashe kugira nzembe nifashe nkora iki. Umuntu ategerezwa kubona imbono kazoza yiwe. Aha ni naho dusozereye ikiganiro Turinoganze cyo kuri uno wa mbere irindi sango ni kuwa mbere w'indwiza nk'aya mango naho butaha.